nimba uhora uyaga n'abandi ijambo ry'Imana, ndibaza uramaze kumva abantu bavuga yuko iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nawe ushaka ugakora ivyaha, nawe ushaka ukisubira mu isi, uzoja mw'ijuru. Impamvu nimwe nuko wababarira ivyaha vyakubu kahise na kazoza. Mu gihe hari n'undi mugwi uvuga yuko kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bidakwiye kugira ngo umuntu ashobore kuja mw'ijuru. Mbega ijambo ry'Imana ryo barivuga iki kuri ivyo? Ukaba wifuza kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga, ndagutumiriye mu kiganiro Intahe yacu cuno munsi tugira dukurikirane. Murahawe ikaze. Ego, ndabaramukije mwese, nizera ko muguwe neza. Ndabaha ikaze mu kiganiro Intahe yacu mushikirizwa nanje Alain Jospin Dushime. Ego, mu kiganiro Intahe yacu cuno munsi tutanguranye n'ikibazo kivuga giti mbega kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza vyoba bikwiye kugira ngo umuntu ashobore kuja mw'ijuru. Ego, reka turabe iki jambo ry'Imana rivuga. Tugiye gusoma mu gitabo ca Yohana, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ca 3 ku murongo wa 16, 17, 18, turabona umutama yitwa Nikodemu yariko aramubaza Yesu. Aramubaza ati mbega Yesu, ni igiki umuntu yokora kugira ngo ashobore kuja mw'ijuru, canke ni igiki umuntu akeneye? Yesu aramubwira ko ukeneye kuvuka ubwa kabiri. Niho hageze kuri 16 yaciye amubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Giye kuraba ku murongo wa 17 yaca avuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. 18 umwizera ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwize aramaze gutsindwa n'urubanza kuko atizeye izina ry'umwana w'ikinege. Usomye kuri no murongo Yesu arabitomora neza, ntiyavuze ngo uwavuze ugiye kureba Yesu ntiyavuze ngo uwakoze ivyiza uwakoze ibibi, oya Yesu yavuze ngo umwize aramaze gutsinda urubanza. Bisigura ngo ikintu ca mbere umuntu asabwa kugira ngo atsinde urubanza rw'ibihe bidashira, urubanza rw'urupfu n'ubuzima, nuko yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko nico Yesu yamwishuye. Yesu yagushobora kumubwira ngo urumva urakwiye kwitondera ibi, urakwiye kwitondera ibi, urakwiye kwitondera ibi, ariko Yesu ivyo vyose ntavyo yavuze. Yamubwiye ati ikintu cyonyene ukwiye, ikintu cyonyene ukeneye kugira ngo ushobore kuja mw'ijuru, utsinde urubanza, nuko Imana yadukunze. Iyo Mana yadukunze yaratanze umwana wayo w'ikinege ngo umwizera rero, uwizera uwo mwana ntapfe rubi. Ugufa rubi canke kuraga ubuzima bifatanye n'ukwizera Yesu Kristo, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko rwatumye ngo uwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Ubugingo budashira bisigura ngo nukubana n'Imana karamata, kubaho nico bita kubana n'Imana karamata, niwo mugwi w'abantu bazobaho ibihe vyose. Yesu ashimwe. Rero Paulo nawe araza akabivuga neza. Ugiye kuraba mu Baroma igice c'10 ku murongo w'9 aravuga ngo kuko niwaturisha akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, urakizwa. Agakiza gafatanye nuko umuntu yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Ahantu rero hari abantu benshi bahora bavyitiranya, kuko muri no minsi tugeze mu gihe aho umuntu uriko aramubwira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yiyumvirana guhaguruka akavuga ati ngo gwero no munsi Yesu Kristo n'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Ariko suko ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya ntivuga ngo niwavuga ko Yesu Kristo ari umwami, havuga ngo niwatura ko Yesu Kristo ari umwami. Kwatura bisigura iki? Kwatura bisigura kuvuga ivyo wizeye. Kwizera naho bisigura iki? Mu baravye ibiganiro vyo mu twayaza imbere twarabonye ico kwizera bisigura. Kwizera nukumenya udakekeranya ivyizerwa, ibitari ukizera neza ko ari ivy'ukuri. Yesu ashimwe. Rero iyo Bibiliya ivuga ngo rero niwatura, niwavuga ivyo wizeye, kwemera udakekeranya, bisigura ngo muri wewe uremera udakekeranya. Kwavuga ati vy'ukuri Yesu n'umwami. Urazi no munsi mvuze ngo Joe Biden n'umukuru w'igihugu wa Amerika, ndavyemeye ntabikekeranya, kuko ndabizi nta makenga nshobora kugira mu mutwi wanje, oya kuko ndabizi niwe mukuru w'igihugu ca Amerika. Yesu ashimwe. Rero bijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera nukumenya gose udakekeranya ivyizero. Rero iyo niyo wamaze kwemera muri we ukemeranya nawe ibikurimwo vyose bigashingira nawe ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, ari umwami mu buzima bwawe. Kuba umwami nawe bisigura iki? Kuba umwami
ni signe d'autorité, ni ikimenyetso cy'uko wemeye ko uganzwa na Kristo. Ntushobora kuvuga ngo Kristo n'umwami wanje mu gihe atakuganza. Oya, urabona nk'uno munsi mu Burundi dufise umukuru w'igihugu mwiza Evariste Ndayishimiye, twese turemera ko ari umukuru w'igihugu kuko anatanze itegeko twese turaryumvira kuko ni umukuru w'igihugu. Avuze ati gwera ku munsi w'ejo ni konje, nta mwana n'umwe yotonda, kubera ko twaremeye ko ari we mukuru w'igihugu cyacu, ca tuba munsi y'ubushobozi bwiwe, munsi y'ijambo ryiwe, twemeranya icyo avuze tutarinze guhiga imanga. Nico bisigura ko aba ari umwami wacu. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo agakiza kazana no kwatura nawe twabonye ko ni ukwizera hamukaca uvuga, si ukuvuga ivyo utizeye. Oya, agakiza kazanwa mu gihe wavuze ivyo wizeye. Musanze muri wewe uremera ko Yesu Kristo ari we mwami wawe. Muri make wemeye kuba munsi y'ubushobozi bwa Yesu Kristo, wemeye kuba munsi y'ijambo ryiwe, wemeye kuyoboka ivyo ashaka kuyobokamo. Ico bita nivyo bita kwatura ko Yesu Kristo ari umwami. Kuvyatura gusa si ukubivuga, hari itandukaniro rya parler na confesser, kuvuga no kwatura. Rero iyo umuntu yatuye avuga ivyo yizeye. Rero kenshi abantu barizera Yesu Kristo ko ari umukiza ariko ntibizere ko ari umwami. Good, umuntu arashobora kwemera ko Yesu ashobora kumukiza ariko ntashobora kwemera ko Yesu agira icyamuha, novuga ati amutegeze. Afati Yesu jewe nk'akarero umuntu akajya kuri eglise, akajya ku rushengero gusenga kubera ko akeneye igitangaza c'Imana, arakeneye ko bamuvugishwa, arakeneye ko aronka imodoka, arakeneye kuronka visa, arakeneye kuronka iki, ariko ukamubwira ati ubana n'umugabo w'abandi, rekana nawe, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga, mureke hamushobore kugenda utangura ubuzima bwawe bushaka. Bati no ibi bintu ntibikunda, reka ubusambanyi bwawe, reka gutukana kwawe, reka kwiba kwawe, reka ivyaha vyawe, kuko ijambo ry'Imana ico rivuga, Bibiliya ivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarasuzwe, ngo ubwo buntu butwigisha kwitandukanya. Rero kuko Yesu yapfuye, iyo tumwizigiye twebwe ubwacu, kuko ubwo buntu bw'Imana turabwizera tukinjira mu buntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana Paulo yandikira Tito aramubwira ngo ubwo buntu ngo butwigisha kwitandukanya n'ikintu cyose kidahimbara Imana. Rero kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uba wakiriye Yesu Kristo, uba wize ko ari umwami wawe, ashobora kukuganza. Bisigura ngo uba wemeye kuba munsi y'ubushobozi bwiwe, kuba munsi y'ijambo ryiwe, kuba ready kwitegurira gukora iki jambo ryiwe ryose igusaba. Yesu nawe yarabivuze ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Twebwe turavuga ngo mbega kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza birakwiye kugira ngo umuntu aje mu ijuru cane. Nico cyonyine gisabwa. Bisigura ngo muri wewe uravyizera ukavyemera, kuko ukwizera igihe cyose ukwizera kuzana igikorwa. Ntushobora kuvuga ngo urizera hama uko kwizera kwa nigutume ubuja. Ndizera ko ntambuka na niyo mpamvu mpagurutse ndahaguruka, ndizera ko mvuga niyo mpamvu nugurura umunwa nkavuga. Uzurabe umuntu w'ikirayi arashobora kumara n'umuseka aragira amasinya atarakura ku muntu, kuko nawe ubwiwe ntiyemera, ntiyizera ko avuga, ariko je ndavyizera na niyo mpamvu mvuga. Ijambo ry'Imana Yesu nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Ikindi kintu naco nashaka ndabibutse, Yesu tuko turavuga kwizera Yesu, kwakira Yesu Kristo n'ukwakira Yesu. Yaravuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubuzima. Shaka duhagarare kuri iki kintu bita ubuzima. Ntushobora kwakira ubuzima hama ubuzima bwawe bugume kwakundi nyene. Oya, iyo novuga ati iyo dufate ubuzima bw'imbwa, hari ukuntu imbwa ziyumvira. Hariyo umuntu ushaka kuba ati hari umugani mu Kirundi bavuga, ni umugani numwibutsa sinzi, bavuga ngo imbwa ntisuma. Ni kubera ko muri yo ifise ububwa, kuko ifise ubuzima bw'imbwa muri yo, na niyo mpamvu idashobora gusa, niko babivuga. Rero umuntu nawe arafise ubuzima bw'abantu muri we. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo twakiriye Yesu Kristo, twakiriye ubuzima bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana irera, ngo kandi muri yo ngo Imana irera, ngo kandi muri yo nta mwijima uriyo. Rero iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yakira ubuzima bugororotse. Rero ntushobora kuvuga ko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza hama ugumane vya vyumviro nyene. Umunsi nyene wakiriye Yesu Kristo uragira uguhinduka, kuko uravuye mu bundi bwami.
ndashinga intahe yuko iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ategerezwa kubona ihinduka. Ko nanje narakiriye Yesu Kristo uko nari meze ubwa mbere siko nkimeze. Hari ibintu natinye no munsi ntagitinya, hari ibintu nakora no munsi ntagikora, atari kubera ko hari umuntu yafatiye k'inkoti urabiheba. Oya, muri je kiri muri je jambo ry'Imana rivuga ngo mwe mugiwe abwiririkanya nimwe muzaca, akatwemeza ko turi abana b'Imana. Uko tugenda turakura tugenda no ati iyo umwana kivuka abafise conscience ntabaratahura yuko ari umuntu, na niyo mpamvu arashobora kwavura, na niyo mpamvu arashobora gukora ivyo akora. Ariko uko agenda araduga mu kwimenya mu kwitahura asanga hari ahantu adashobora kwicara. Rero nk'abana b'Imana ntushobora kuvuga ngo warakiriye Yesu Kristo ubuzima bwawe bugume kwa kundi nyene. Oya, waravutse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wakiriye Yesu Kristo uravuka ubwa kabiri. Waravutse bisigura ngo hategerezwa kuba itandukaniro ry'abantu babiri. Hari uwapfuye na muzima. Uwapfuye hari uko mwiyumvira, muzima hari uko mwiyumvira. Uwapfuye niwe yiyumvira ko ivyaha biri mu iswingi, ariko wazutse yumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo Yesu. Rero nashaka tumenye kino kintu, nta kintu umuntu asabwa kugira ngo aje mu ijuru atari ukwizera Yesu Kristo mwami n'umukiza. Kumwizera naho kwizera Yesu Kristo mwami n'umukiza, kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, uremeranya muri wewe ibikugize vyose, ukavyemera udakekeranya ko Yesu ari we mwami akaba n'umukiza wawe. Rero umuntu avuze ati je narakiriye Yesu Kristo, hama agaja avuga ati naho noshaka nkaja mu vyaha, musanzwe ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ari muri twebwe, ngo Imana na Data namwe mwirabareza bakaba muri twebwe. Ivyumviro vyawe ntivyoguma ari nka vya bintu, ntibandanye uryoherwa na vya bintu vyakuryohera kera. Ubuzima ntibobaho umwaka umwe ibiri ukikwa hakundi nyene. Uraraba neza nshuti yanje, urashobora kuba waravuze ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza utatuye. Ko kwatura uvuga ko uvuga ivyo wizeye. Hari abantu rero benshi, hari nk'umuntu ugenda ukamubwira ubutumwa amasaha 2-3 akaca kuraba akavuga ati kuri energy naka yataye, urabona nk'ubu nk'ikiganiro, urabona iminota kigezeko, akavuga ati ku mwanya yataye hamwe no kwemera yombona nabo kacufa kwemera. Hari nk'abakobwa navuga ati abakeneye umugabo, akamubwira ati jewe udakijije sinzogutwara, akavuga ati ndemeye kugira ndonke umugabo. Ego yemeye ariko ntiyizeye Yesu Kristo. Hari rero kwemera kugera ahantu ufata ingingo abati vy'ukuri je narakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza, naramwemeye muri je ivyanje na je ubwanje birashinga intahe ko Yesu Kristo niwe mwami wanje. Ndemera ndakora icyavuga, kuko ijambo ry'Imana turakora iki ijambo ry'Imana rivuga. Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarasuswe, ubwo buntu buduhamagarira kwitandukanya n'ikibi cyose. Nimba vy'ukuri twarakiriye Yesu Kristo, ubuzima bwacu butegerezwa guhinduka. Nta kuntu na kumwe kwakira Yesu ugumane bwa buzima nyene. Hama kubutarakira, nimba utarakira Yesu Kristo ni gihe cya, kuko resepase nimwe. Yesu niwe nzira kandi resepase nimwe, nuko wizera Yesu Kristo mwami n'umukiza mu buzima bwawe. Hama ukabushaka kwakira Yesu Kristo, hari nimero nga urashobora kutwandikira kuri WhatsApp tugashobora kwiyaga nawe. Hama ndabashimiye kuba mwashoboye gukurikirana kino kiganiro, nawe utaha.